Rusenke niho barasa mu Rugombo kandi bari bakiri muri Kamanyora. Rero Rusenke bakimara kurasa hajya bari ngahaza Kamanyora muri aya marokalite yegereye igihugu cy'u Burundi. Yego ndahubwiye yuko ujya munsi wa mbere inyeshamba z'Igisagara cy'u Rwanda kigaba ibitero zigomba gupenetra cyo kwa advancinga zizi imbere mu gisagara ca Uvira. Rijya tegeko rya Washington itarasohoka umunyarwanda yararashwe mbaza ati yaraswa nande yaraswa n'umurundi. Uburundi bwari bufashe mpiri igisagara ca Uvira bari bagifise mu ntoke. Abarundi baravuga ati kugira ntituviyore ano masezerano ya Washington ntitugararize ntitwekane ko twagararije reka tuve muri bino bibanza. Sivyo barahavuwe zinyeshamba z'u Rwanda cha zirinjira zimaze kwinjira cha zibikoho aha muri Kamanyora. Bijya bikoho birasa cyane izo bitwa amamorotier 7 mm. Burya abarundi bo bari bifitiye nko yari yibereye ahantu bitwa muri Katogota yitwa BM21. Iyo bayirashume ngo ni nka yabiye niyo yariko irakorera ku munyarwanda ari muri ngomo bamusanga kubera ko abarundi bari bibereye muri Katogota no bari bifitiye nko yitwa BM21. Aba banyarwanda nabo iyi RDF yari hariya muri ngomo ifisi iyo nko yitwa ayo mamorotier. Ayo mamorotier barashe nyamba ntiyenze abazi ubwoko bw'inkoho muze kunsora nta burambe ndabifise musivyo bobo barasa amabombe yabo ntiyarenga muri Kamanyora hajya mu kiyaya nico icagihe abene igihugu bose bacava hajya muri Kamanyora barahunga baza ngaha kuri Rusizi bahagira intuzenya bahagira uduhema sinzi nako zikiganira ari yondi. Rero amabombe bo batera ntabwo yarenga Kamanyora mugabo umurundi arikuye na BM21 yamukubita muri ngomo neza na neza urumva. Niho kiyagihe hacasogoka rokatire haciye haba amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Congo. Amasezerano y'amahoro yabereye Washington DC le 4 décembre 2025 niho yabaye. Trump acasaba yuko abasirikare bose mu makungu kugira ngo dushire ibintu mu buryo turabasaba kuva mu bibanza barimo babirekure kandi nyamba urubuga rwa Rokirubuze Kagame avuga ati ndatakaje machine gun ndatakaje mitraillez ijana ndatakaje abasirikare ibihumbi ijana kurugero rubuga nihagwane urugamba rukomeye urumva. Rero ntashobora kurutakaza cyaje kudiringa pfuma ari hiki ibiturire kugira urubuga rugaruke. Ndabaramukije abakunzi ba Télé de la Richesse mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nizera ko mumeze neza ahiwanyu mu nkundire ndabahe ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi aho tugiye kuganira byinshi bitandukanye kubijanye na cane n'uruhara rw'imbuga ngurukana bumenyi abamenyesha makuru aba influenceur mu bijanye no gutanga amakuru gukwiragiza amakuru mu bihe by'umutekano muke canke mu bihe by'intambara mu karere. No musirengeye kwivugana no mutumire wanje reka manze ndamuhe ikaze aturamutse yongere atwidondore karibu cane. Merci beaucoup kumikaze kuri Télé de la Richesse nyamba nihenze nitwa Cody de Brack sanzwe nanje nkorera kwiza imbuga cyane niho nama niho nirigwa ndazi yuko abenshi bakunda kuzitembera koko bakunda kutubona. Rero nanje ndabaramukije nizera yuko muguwe neza ndanabifuriza umwaka mwiza wa 2026. Ego urakoze cyane mu bihe by'intambara nkuko nariko ndabivuga canke uguhungabana ushobora gusanga atari igihugu kiba gihungabanye ugasanga ibihugu bibanye birahungabanye. Mwico gihe nibaza ko imbuga ngurukana bumenyi zigira uruhara rukomeye cyane mu bijanye no kumenyesha amakuru bikaremamo umutekano abene gihugu bakumva yuko bari en sécurité. Ariko twibuke neza yuko hari n'igihe usanga bariko baratanga amakuru atameze neza. Mu majambo make tubwira uruhara w'imbuga ngurukana bumenyi mu bihe nk'ivyo. Urakoze cyane kumpa akanya ngo dushobore gutahuzanya kijanye n'uruhara rw'imbuga ngurukana bumenyi mu gihe cy'umutekano mu gihe cy'intambara. Sinovuga nisunze ngaho iwacu kubera ko iwacu novuga ko ivyo bitarahashika
byo gukoresha imbuga ngurukanabumenyi mu gihe cy'umutekano muke nubwo vyo babihari si cyane nko mu bindi bihugu. Mugabo twovuga yuko imbuga ngurukanabumenyi ari kigwanisho ca mbere cifashishwa mu gihe c'intambara cyangwa mu gihe c'umutekano muke. Urashobora gukoresha urubuga guhungabanya umutekano canke kuremamwo icizere abantu, ivyo byose birashoboka. No guhanka karorero nk'izi ntambara ziriko zirahuza Ukraine ndetse n'Uburusiya, mu bintu vyananije Putin cyane n'itangazamakuru, kuko Putin yaragenda karasa nk'ikaritiye yose, ibitangazamakuru gacha bivuga ati Putin yarungitse abasirikare abanabahanaha bose babiciyo n'indege bazikoroye kandi ari we yashwanyaguje. Deja babasirikare mwe basigaye hariya ku butaka bwa Putin barindiriye nabo kuja mu ntambara, bajya bakurira abandi na Putin wenyene deja bariko baramuca intege, bariko baramureka nubwo hari ivyo yakoze, uko n'ivyo yakoze batumvise, sivyo? Niyo mpamvu navuga ko mwizi ntambara mpuzamahanga, izi ntambara ziba zikomakomeye, imbuga ngurukanabumenyi nico kibanza ca mbere kigwanirwamo intambara kandi zikomeye cyane. Nico kibanza, nico gikoresho, niyo ntwaro ushobora gukoresha ugatsinda intambara canke ugatsindwa intambara ivanye n'ingene wazikoresheje. Ukraine ntitwosubira, reka tuje ngaha hafi wacu muri Kongo, sivyo? Izi ntambara zo muri Kongo zigitangura, twabona kubera ko deja zigitangura, avuga ko zigitangura barabanje barapanga karere, ni ibintu bakoze pridodiza, baravuga ati nyamba tuzoba twakoze akantu kanaka, tuzoba dufise iki itangazamakuru riza kumenyekanisha ivyo twakoze. Rero duca turonka n'ikigwa ngahi wacu, iwacu ubwo nako turashika ko nubwo atantambara turimo atazo turaja mu mino minsi, mugabo turakwiye kuba update kuko ati nyamba mu gihe habaye ibintu kanaka nk'ibi tuzovyitwaramwo uko ijambo itangazamakuru igahabwa agaciro, sivyo? Rero iyi ntambara muri Kongo navuze ko yateguye imyaka irenga 10, barakoze plan zose, baregeranye ivyo bashobora gukoresha mu yindi myaka igera kuri 10 nubwo baba bakiri mu ntambara. Ibi ndevuze ushobora kutabitahura fasirema. Ego. Ikintu teguye imyaka 10 ni ikintu gikomeye cyane, si ikintu gisenywe iminsi 2 cyangwa 3, kuko aba yaranditse ivyo azokoresha byose, avuga ati nyamba uno munsi bandashe ngaha nzocangerageza nzana abandi batere ngaha, nyamba babamesha nzongera nzana abandi babamese mpaka kugira kuri plan Z. Umva ama plan yose agahera, ndetse na plan Z yishitse agasubira kuri plan A ibivanye ingene yapanze mupango ugamba, sivyo? Uno munsi mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi tugiye mu bihe vy'intambara twahava dutsindwa, mugabo ubu ntitwoba tugitsinzwe kubera ko twaramaze kubona amanyanga. Erega gutsindwa mu rugamba ntibisobanura ngo ni kubera ugwanye n'abakomeye. None AFCM 23 ntikubita aba FARDC abasirikare ba Kongo, bazisikere cya Kongo arico kigira 8 muri Afrika yose mu bukomezi. Isikere cy'u Rwanda no muri Karasema ntikizayo kubera iki? Cyakoze platform, cyakoze imbuga ngurukanabumenyi, bare mu bwoba mu bene yigu bakaburema no mu basirikare, sivyo? Reka nkwereke muri bijya bihe vyifatwa vy'ibisagara bikomakomeye muri Nord Kivu, tushake tuke ngaha muri Sud Kivu cyane, naho reka tuhaze. Aba bagabo mu Rwanda bo ba proclama yuko bagiye ati tariki iyi ni isaha iyi tuzoba tugizene, tuzoba dufashe kino gisagara. Urumva? Bakimara kubivuga n'abasirikare bariyo, ego sevre turabizi, hari abari ibiturire n'ibiki n'umusirikare akiriyo agifisa agatima k'igihugu yacashina yacaraba ukuntu adeboroda. Urumva? Umusirikare ngo ntiyiruka aradeboroda. Urumva? Yacaraba ukuntu ashobora kuva mu ivyo banza kubera digitangaza makuru yakoze je bikegenda vyibuka, je kigenda vyibuka nk'umunsi bafata Goma hari mu masaha y'ijoro, bababwiye ati isaha iyi turahafata, ati kandi abasirikare bose ba FARDC baza kuba bari mu gisagara tuze kubasanga kuri stade de l'Unité, ariho bose biyegeraniye, kandi nivyo babasanze biyegeraniye. Babanje gukoresha itangazamakuru bijya bintu mu Burundi twe ntacyo twari tuzi yuko itangazamakuru aruruga donc ari fro irutijya amasasu. Abantu bumva kugwana intambara ngo nukuja kuri fro mu karasana, no c'est pas kujya ababikora, sivyo?
uno munsi abantu benshi bindi bihangange bananirwa intambara kandi kubera ko atari ko bazishoboye atari kubera faiblesse yabo kubera uwo bahanganye yiteguye mu buryo umva en conséquence mu buryo buhagije urumva uno munsi u Rwanda kuba rwarakuye za Goma za Bukavu igisikare cy'u Rwanda igisikare cya Kongo ntitwovuga abarundi kuko abarundi murabizi vya Washington vyatumye abarundi bava mu bice bari barimo kubahiriza amasezerano ya Washington kugira ngo ntibagararize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo abenshi bavuga yuko ngo abarundi ngo batsinze Uvira barahava ariko kuri nuko abarundi bavuye kugira ngo habe ukubahiriza amasezerano ya Washington nubwo inyeshamba zo zaciye ntizahafashe zarahihagiye kwihagira no gufata biratandukanye baciye bahinjira hagaragara tabarundi bari kuko ndazi yuko kijya gihe bahinjira y'umurundi atabafise commande imivuye heje kavuga ati bisaba yuko tuva muri bino bibanza mu kubahiriza amasezerano kugira ko ziranyeshamba murabizi yuko ete le 3 y'amatari le 5 kubera bahafashe le 9 niho bafata Uvira nyamba ntihenze le 5 bien yo le 5 niho barashe mu rugombo maite sinibuka idate neza na neza ko ziyanyeshamba ze zatanguje intambara ziri muri Kamanyora le 5 le 6 le 5 niho barasa mu rugombo kandi bari bakiri muri Kamanyora rero le 5 bakimara kurasa hajya bari ngahaza Kamanyora muri aya marokalite yegereye igihugu cy'u Burundi yego ndahubwiye yuko ujya munsi wa mbere inyeshamba z'Igisagara cy'u Rwanda kigaba ibitero ku zigomba gupenetra cyo kwa advancinga zizi imbere mu gisagara ca Uvira rijya tegeko rya Washington itarasohoka umunyarwanda yararashwe mbaza ati yaraswa nande yaraswa n'umurundi Fedeneb amugeza aho bitwa mu marembo ya Bugarama urumva rero abarundi bamaze gukubita abanyarwanda bageza mu marembo y'igihugu cy'u Rwanda hari ya Bugarama abanyarwanda bari bashinze ibikoho aha muri Kamanyora bijya bikoho birasa cyane izo bitwa amamorotier 7 mm ya sinzi ko muvyibuka urumva bamaze baciye bagenda baca bavyestara bijya bimorotier nayo bijya bikoho vyari ku modoka bavyestara hariya mu misozi ya Ngomo ni hejuru ya Kamanyora mu marembo ya Bugarama mu gihugu cy'u Rwanda haratumberanye nkuko ni gusa ni mu misozi sivyo burya abarundi bo bari bifitiye nko yari yibereye ahantu bitwa muri Katogota yitwa BM21 iyo bayirashume ngo ni nka yabiye niyo yariko irakorera ku munyarwanda ari muri Ngomo bamusanga kubera ko abarundi bari bibereye muri Katogota no bari bifitiye nko yitwa BM21 aba banyarwanda nabo iyi RDF yari hariya muri Ngomo ifisi iyo nko yitwa ayo mamorotier barashe nyamba niyenze abazi ubwoko bw'inkoho muze kunsora nta burambe ndabifise musivyo bobo barasa amabombe yabo ntiyarenga muri Kamanyora hajya mu kiyaya nico icagihe abene igihugu bose bacava hajya muri Kamanyora barahunga baza ngaha kuri Rusizi bahagira intuzenya bahagira uduhema sinzi nako zikiganira ari yondi nashitse kuri tende ndabereka bene go wari yahunze ndabereka igisagara ca Kamanyora ngende cari kicera donc ndanabereka n'inkoho aho zari positionné mwarabona ko amabombe aca inyuma yanje hano nari impagaze sivyo rero amabombe bo batera ntabwo yarenga Kamanyora mugabo umurundi arikuye na BM21 yamukubita muri Ngomo neza na neza urumva niho kiyagihe hacasogoka rokatire haciye haba amasezerano y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo amasezerano y'amahoro yabereye Washington DC le 4 décembre 2025 niho yabaye Trump acasaba yuko abasirikare bose mu makungu kugira ngo dushire ibintu mu buryo turabasaba kuva mu bibanza barimo babirekure Uburundi bwari bufashe mpiri igisagara ca Uvira bari bagifise mu ntoke abarundi baravuga ati kugira ntituviyore ano masezerano ya Washington ntitugararize ntitwekane ko twagararije reka tuve muri bino bibanza sivyo barahavuwe zinyeshamba z'u Rwanda cha zirinjira zimaze kwinjira cha zira proclama ngo twahafashe mugandi ndiko ndaza nyene muri ya sanse y'ingene imbuga ngurukana bumenyi
zikoreshwa mu gihe c'intambara baraza baproclama nyuma y'iminsi mike ngo twahavuye niho bari na maginga ngaha tuvugana turi kwigenekerezo rya 5 kwezi n'ukwa mbere 2025 inyeshamba ziracyari muri Uvira abarundi baracarindiriye ico leta zumwe za Amerika zivuga kugira ngo bibaye ngombwa babisohoreremwo bibaye ngombwa Amerika itaje idakoze ivyo yiyemeje mu masezerano ya Washington abarundi bashobora kuvyikura kuvuga ati twe dukeneye gukura umucafu hafi y'igihugu cacu kandi bagakubura umucafu bakawukuraho mu byo nyene icubahiro mu byo nyene icubahiro avuga yaravuze neza yuko Uburundi ntabwo butera Uburundi n'abanyamahoro Burundi ntibutera muga tuba dukubuye umunyarwanda muri Uvira ntitwoba duteye oya ni nka kujya umuntu aba nk'impande yiwawe akaba afise toilette agacagira amatwiyo urumva azarazi wawe sibyo kuvyiyamiriza rero birakunda twe twoba dukuyomba gukura umucafu hafi y'igihugu cacu narijya ko nyene icubahiro yamavuga ati bajya abantu igituma mvuze ko ari micafu burya umuntu yifuriza urupfundi umuntu atakindi kintu arota atarukwica umuntu ataremye uwo muntu sumo umuntu n'umucafu mu yindi twarabonye oui twarabonye umuntu bamaze kwica prix de 20000 Congolais none uvuga abo karabantu basi reka tuzokubikura mu mashitani kandi abita amashitani Trump atagizisha akora abarundi bari sûrte gukubura ayo madayimoni nuko rero mbandanya mboga kubijanye n'uruhara mwarabonye yuko zino yishaba z'u Rwanda kabisa zakoresheje imbuga cyane kuruta ibindi bintu vyose byaratumye abakongomani bagira ubwoba bahunga byaba bene gihugu n'abasirikare ba Kongo barahunze urumva mugabo ibi vyabaye muri Kongo nuvuga ko vyobera akarorero nk'ibindi bihugu bitari bisanzwe biri develope mu ivyo bintu zitangaza makuru ko nkini wacu mu Burundi nkiyo abari twebwe dutwegwa aritangaza makuru kuba dufise bivuga ati idasiga ibintu mu buryo ntibari gutera igihuha abarundi bose mukisanga muri Imahama canke muri Nyarugusu canke Mutenderi burya rero abarundi baciye umugani bati nguko inkende yurira nikikomeza kukwereka ubwambure bwayo urumva ivyo uko bazokomeza kugira nti ivyo bazokomeza gukora tuzobabona ubwambure twongere tuhakure n'ubwenge erega hajya burya umwasi wawe urashobora kumwigirako kandi ico wigiye ku mwasi wawe abari piye muturitsa imujya rero no munsi kwijanye na social media ndabizi n'ubu bodutera ahamundi niho bura media zivuga ati ibintu bimeze uko bareke kubabesha ariko hari igihe usanga ibintu ari bibi ugasanga ibyo bintu ni ukuri ariko biza gutuma umwene gihugu nawe ahungabana biga ibyo bintu byo bari byiza ko nabyo birekugwa bikaja mu bene gihugu turakunze kubibona nko kuri ku maradiyo y'igihugu na cane izi za RTNB si ibyo byose bavuga ujye ugiye ku mbuga ngurukana bumenyi kuraba ba influencer nkamwe niho uza kubona ibintu réellement menga uri kuraraba hajya uri kuraraba nyine ibintu bimeze neza gusa ariko none abene gihugu ntibari sanse kumenya n'ibyo bitari byiza bakabimenya urakoze cyane jewe hari ikintu ntotebako cyane kandi ndazi ziya mbuga wita ko ari z'igihugu zishaka ivyo bintu nta influence baturusha twibwa aba influencer turabarusha abantu baraba ibintu byacu niyo mpamvu bajya kandi c'est vrai bajya batanga hari ivyo badategereza kurengako muga twebwe nk'abantu bigenga urumva twebwe naho dutwagwa wapi nta n'ubushikiranganje dufise dukukiramo kiretse ubu dushobora kuja muri communication rero no urumva ubundi bwo twebwe iyo dukoze ikintu haba influencer mu influencer ategeza gushira iki iterambere ry'igihugu imbere n'abene igihugu ko uri mu influencer uburi babita boshi urumva ushobora kosha mu bintu bibi canke vyiza muga twebwe ngaha mu bone nkokorera mu Burundi twe dukora ku binyungu z'igihugu ciwacu haba patriot haba kora nk'aba patriot harabakorera mu miziki urumva
tubi iyi angle yacu uko tubikora nuko tuzana kujya kuri na RTNB toshira habona ko RTNB irigibiri kirinjirira asinka ujya za radio Rwanda zizana amatiku yore bwazo uburofa bwose bagacishako urumva si mwetwe mu wundi sikujya bimeze mu Burundi muramaze kubona radio si ya president ico kintu mu gitahura radio y'igihugu si yande si ya president de la république ni yande ni y'igihugu muga mu Rwanda iradio usanga ari ya president mu Burundi kiki no kubwira igisirikare cyo Burundi si ca president igisirikare cyo Burundi ni cy'igihugu cyose zamutandukanya rero ibi ariko rero uno munsi c'est vrai urashobora gusanga RTNB bakabwira ati ibintu murashobora kubivuga mugabo kubera ko leta yiwacu idashobora kwinjiza mu matwi ivyo RTNB yovuga RTNB ivuga ukibona ibintu ko yabitohoje ikareka kurenga ku mategeko yo kumenyesha makuru ariko hari kuko uno munsi mu Burundi je ndibaza ko atamenyesha makuru b'intambara dufise nubwo buba bahari buba barifutse uburenge usanga aba influencer ari twebwe umengo tubamenyesha makuru b'intambara turagerageza tukaja kuri tele tukabereka tukabasangura tukabazanira ibintu kwazana proof zerekana ko ivyo twavuze ari ivyo ahubwo metwe tuvuga ukuri ariko no muri ho muri RTNB bo bivuga bozana proof y'ivyo bavuze mugabo twe tubazanira proof ariko kandi hari umuntu ashobora kuraba ikintu avuga ati kino kintu sinocemera kidaciye nko kuri RTNB sivyo radio na televiziyo by'igihugu ikintu kizoca kuri RTNB koza turacemera ni vyinshi kandi ivyo baca ko vyose tuza kuvyemera ivyo mwebwe rero usanga biriko muri ko muravuga kumviza kuri RTNB nzokumviza ko amanota bafatiye ko muri konko niyo bakunda kuki je niyo cyo kintu numviriza mvuga ati ikintu nacumvise ngaha hari hose murampenze urumva je nta kindi dufise social media ziri très rapide urumva ariko tukivuga dufise zindi mbuga ikintu kikiba amasegonda 3 kiba takiboye ibaze yuko jewe nta kuru na rimwe ryo muri RTNB bavuga mba ntazi byose babivuga ndabizi nta kintu gishasha RTNB yigena inzanira nka jewe nkaje umuntu yama hafi y'imbuga ibi byose muri RTNB bavuga tuba tubizi baba byaciye kwizimbuga ko kumbuga ngo kwabenya iciza cyaho ziri très rapide urumva kikiba inyuma y'umunota umwe puf muga RTNB azogenda kuri amatohoza arondera ivyabona hama ashira inkuru hanze twiyo nkuru zo batwayiboye nizina ry'Imana uzofata imisi uri kurumviriza makuru ucuganiriza imbuga nta na kimwe gishasho uzumva ariko twarabonye turiko turabona muri no misi hari ibinyamakuru byo muri Amerika bivugisha ukuri amasosiyete akavugisha ukuri kandi ukuri novuga ko kubabaza kubera iki ibinyamakuru byo mu Burundi navyo biba byizewe gose bidashobora kuvuga uko kuri nyene sindagutahuye neza ushobora gufobora sinkunda imigani ushobora gufobora ivyo wagombye kuvuga kugira ngo tiko turavuga kuri zino ntambara ziri ngaha muri Kongo Kongo n'u Rwanda sibibaza ko basinyiye amasezerano ariko ayo masezerano gushika no ni isaha atarubahirizwa hari ibinyamakuru byo muri Amerika byandika kandi bikomeye gose bikandika bikavuga ati president w'u Rwanda ukunuku ategerezwa guhanwa parce que navuga ko atubahirije amasezerano kajya nakagaye ivyo binyamakuru none ayo masosiyete abakomeye ko abivuga kubera iki RTNB itoshobora kubivuga icambere radio na televiziyo ya Amerika sinzi ngene yitwa muga ntivyaciye kuri iyo televiziyo muga RTNB umenye yuko ari radio y'igihugu si radio mugambwe si radio y'ishuri kanaka si radio y'urushengero ni igihugu cyose urumva niyo mpamvu bene ivyo badakwiye kubicako mugabo uno munsi nyamba nariko ndagusigura ibijanye n'u Rwanda utubahirije amasezerano ya Washington tukabona amasosiyete nka za Voni Batten Montegi New York za Ego ziko ziragera reaction zerekana ibintu bibi president w'u Rwanda amaze gukora ivyo n'imyamakuru bikomeye ndetse n'amasosiyete si imyamakuru gusa ahubwo n'amasosiyete tandukanye societe rero ibingi nibingana urumva societe ni ikintu kiri très vaste urumva cagutse cyane kibiriko birabivuga ni vya binene nahera ko ndabibabwira rero no munsi ntuze witege wumva ngo
ngo mu migwano ngo yabereye ngo mu Buvira ngo ingabo z'u Rwanda ngo ijana ngo bazimeshe ivyo ntavyo zigera wumva kuri RTNB bitandukanye na radio Rwanda zovuga ngo inyeshamba ngo zafashe ngo abarundi vyago yapisha nivyo bavuga gusa kubera iki ibintu vyabo byose urumva nta demokrasi ibibamwo nukora mu kintu kana kabategeza kuba ari wa muntu bakontrola ico nico kibazo reki hari nta demokrasi hari ahubwo mu ico gihumega niho hari demokrasi ko wese aravuga ico mu gihe wewe udashobora gushira ukuri ahabona uvuga ivyo bagutegetse iyo ni demokrasi wewe iyo ndagupangira ibibazo za kumbaza nari kubanda guhaye demokrasi cyangwa nari kubanda gukoronije kubera nari gucenda guha ibibazo je binyorohera kwishura yego okay you understand nari gucenda guha ibibazo binyoroha mugu no munsi wambajiye buri kimushaka just demokrasi twarabonye tukivuga itangazamakuru twavuze ko abantu bafite influence nini bashaka ko influence mu bintu twagiye kubibona abarundi nibo batangiye kubikora mu nyuma baza barishura ama commentaire canke ibihuha by'u Rwanda rukaza ngaha rukavuga nabi na nyine icubahiro nandero bagira bakaza bakamuvuga nabi ego nubwo imigenderanire itoba ari myiza ariko ko no guhangara bose mbega gute ibinyamakuru vyawe byo mu gihugu cawe en tant que président vyovuga nabi umupresident mugenzi wawe igihugu kibanye tena ariko ntihagire ikintu na kimwe ko kabazo kandi kiti intererano kuko navyishino kavuga ko mugango umuvyeyi ngo atanga icafisi wowe uvyaye umwana ntushobora kumuhindero nawe ata office jamais dans la vie ze tuyungurure inkuru turonka turaba bazitanze turabe ko bataho babogamiye urumva ko je ndamaze ko nabo bitwa ama société civile usanga afise habogamiye nzi ko murayibona nuko rero muri make murakoze ego reka tukivuga ibijanye n'amakuru atari meza atariyo canke atizewe turabibona cane nko kuri Facebook hari ibinyamakuru byinshi biba bikobera canke abantu a personne nk'abo warojeje kuvuga usanga bariko barandika ibintu ugasanga bariko baracafuza n'igihugu cabibarutse ego ariko mu Rwanda ryari twarabonye Rocky baramugarira chaîne nyuma y'imiti nka yari bayigarukanye ariko kubera iki none aba bantu nabo batoza barabakubita novuga agakoni icambere imbuga zabo mu buhimbiri cyangwa mu bushenzi bakora barashigikiwe na leta zabo mugaretse ubundi twe ntiyo gushigikira mu manyanga nta manyanga igisiga imbere rero iyo bagize ikibazo barintervena cyane kubera ko bazi ivyo babatuma je nk'ubu no munsi ushobora kugira ikibazo hamanze kwitura president ngo fasha ibi kandi atari we yanumye ndabikoze nk'umu patriote dija bariya barabihembegwa na leta urumva bitandukanye natwe kandi nyamba urubuga rwa Rocky rubuze Kagame avuga ati ndatakaje machine gun ndatakaje mitraillez ijana ndatakaje abasirikari ibihumbi ijana kurugero rubuga nihagwa n'urugamba rukomeye urumva rero ntashobora kurutakaza cyeje kudiringa pfuma ari hiki ibiturire kugira urubuga rugaruke sivyo nuko muri rusange rero ngahe waje twe mu Burundi ababikora imbuga barazugara tugatangura izindi kubera ntaho tuje kurikrama ngo ministre ngo dufashe ngo bimenze uko twaritumye dukora umurimo mwitumo dutandukanye nabari babihembegwa twebwe tubikora abarundi bakunda igihugu cyabo nuko murakoze hari abantu benshi baba influenceur batinya kuvugisha ukuri novuga kumvo z'umutekano kanka mbiga nabo wogira ico babwira baca umugani bati ko twese twavutse nta numwe azi ngo nzopfa bangonze ngo nzopfa bampayishano urumva twese nta numwe abazikizo muhitana rero nturiki gukorera igihugu cawe kuvuga gushira kuri habona ngo bazoca hava bakwica ko iyo utasese igihugu afyetwa n'imbwa ku gahinga igihugu utagisese amaraso ngo afyetwa n'imbwa ngo ku gasozi urumva kandi bakwishe mu bijanye n'ivyo uzize ukuri watanze ni benshi bamaze gupfa bagwa gasore barishwe bandadaye barishwe ba Kadafi barishwe urumva ni benshi bishwe kubera bazize ukuri kandi yapfuye mu ubwo buryo
biba butandukanye cyane n'uwapfiriye mu bumaraye niwo bafatiye ku mugore w'abandi bakamukona ntibitandukanye biratandukanye rero niwanka kuvuga ivyo ngo mutife ngo bazokwica ndugu yangu takufa viba uzokwama uri muri cya gihugu kigayitse kandi wari ufise itafari woshira kugira nayo ibintu bigende neza yego reka ndakwengurukire cyane ku kiganiro uduhaye kuri byinshi uduterereye nizaye ko tuzosubira tukabana nawe mu bindi biganiro bitandukanye. Nanje ndabashimiye cyane ku cizere mwangiriye n'umwanya mwantije kugira ngo dushobore kuyaga ndizera yuko bikunze ariko tuzongera kuyaga kanya nikaboneka. Sawa murakoze cyane reka nkengurukire namwe bwe mwese mwako muradukurikirana duhurire mu commentaire tugende tuganira duhanahana ibyumviro tutosubira gutaha.